ndabahamagarire kubaha indongozi, mpamagarira indongozi gukunda abo zirongoye. Gukunda abo zirongoye no kuvuga ko atamwenegihugu ategerezwa kurenganywa. Umwenegihugu yubahirizwe mu vyiwe. Umwenegihugu agiye kwituza indongozi yakirwe nk'umuvukanyi, yakirwe nk'umwana agiye kwitura umuvyeyi. Niko bimeze ga yemwe ngaha, niko bimeze, niko bimeze. Ko ariko bimeze nimwiha amashi menshi muyahe n'indongozi zayo. Ivyo ndabishimye, ariko numvise ko mutavuze mwese. Uwabona ko atariko bimeze dusaba indongozi yoba itarahinduka ihinduke, dutonze ku kazi tumenye ko dutonze gukora akazi. Twebwe turongoye abandi tumenye ko dutegereza kubasanga aho bari kugira tubafashe gutora umuti w'ibibazo bafise, tubafashe gutora inyishu y'ibibazo bafise. Ivyo rero ndizeye ko buke buke tuzobishikako, aho umwenegihugu yumva ko atunganiwe mu vyiwe no mu biwe, aho umwenegihugu yumva ko iterambere rimukomoka ko rikongera rikamusubiraho. Ndangize ndabasaba gushigikirana mu kibano, mushigikirane mu kibano kumwe kwa kera bavuga ko umwana atari uwumwe. Dufashanye mu ndero y'abana bacu, dufashanye mu gihe hari uwugwaye tumufashe, uwukenye iki canke kiriya jewe mfise ico nirengeje ndamufashe. Gutyo tuzoba turiko turubaka igihugu ciza tuzoraga natwe abana bacu. Imana rero ikomeze kubahezagira, ikomeze guhezagira ibikorwa vyanyu, ikomeze guhezagira indongozi yabahaye, indongozi zose ziri ngaha mu ntara yacu ya Muyinga, duhereye kubo mwitoreye, duhereye kuri nyakubahwa buramatari eka n'ababarongoye mu makomine atandukanye. Imana rero ibahezagire kandi mukomeze kugira umunsi mwiza, kugira amahoro.